vyiza nivyo ndabipfurije mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Nizere ko aho muri irya nino hatandukanye mumeze neza. No mwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'ahandi hose hatandukanye n'amakuru abariko aravurwa cane. Nizere ko mwafyonze kuri sabone nawe utarayifyondako, kano nakaryo keza kukugira ufyondeko kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Zimwe mu nkuru ziriko ziravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, tugiye kugaruka kuzirabana na politike, turabe ku nkuru zanyegejwe ndetse n'ibiba vyenyegeje inyuma y'ibikorwa bimwe bimwe muriko murabona. Perezida Ndayishimiye Varisito yaraye asohoye itangazo ryo kubogoza umushikiranganji. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko uyu mushikiranganji yakoze ibikorwa bishobora gushira igihugu mu kaga. Gusa hari amakuru y'ibanga duhejeje kuronka kuvyoba avyenyegeje inyuma yuko kubogoza uyo mushikiranganji. Mu makuru dufise turaza kugaruka kubirabana n'amabanga yanyegejwe kwibogozwa ry'uyo mushikiranganji Immaculee Ndabaneze. Uyo akaba yakombowe mu mabanga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko ivyo yazize vy'ukuri bikaba bitashizwe habona, akaba ari vyo tugiye kugaruka ko. Turaza kumviriza amakuru tuvana mu masoko yacu n'ukuri kuvyenyegeje inyuma y'ibogozwa ryiwe, ndetse tuza no kuraba n'abategetsi ngo yoba yarashize habona amabanga yabo vyari gutuma bibakorako ngo bikaba vyatumye abogozwa. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Kumwe n'izindi nkuru zose zitandukanye turaza kugaruka kuzirabana n'imigenderanire. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame atangaza ko imigenderanire n'u Burundi yoba igiye gusubira kumera neza. Yabitangarije yabivuze ashamikiye kuki? Ivyo turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Turaza kugaruka ku bukene bwoba bugiye kuba ndanse mu bakozi ba leta. Perezida Ndayishimiye yaratangaje ko atabirabana no kongera agashahara k'abakozi ba leta ngo kuko igihugu kikiri mu madeni. Turaza kubigaruka ko turabe ivyo babigiye gukurikira. Kumwe n'andi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira mu idonido. Cotegerezwa gukora no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Nizere ko rero mumeze neza aho muri irya nino hatandukanye. Ni amakuru aba ariko aravurwa cane, amakuru aba yakorewe amatohoza n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu vyo gutoza amakuru. Ayo makuru barayatoza bakayaturungikira naje nkayatunganya neza nkayagushikiriza. Ku banywanyi bacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, ndabahaye kaze mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Nibagiye nawe we utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi aho irya nino hatandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika, nibagiye namwe muri mu makungu ya kure, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Sangwa kaze mw'idonido ryano makuru. Umushikiranganji Immaculee Ndabaneze yarayakombowe mu mabanga, hoba hari ibinyegezwa mw'ikombogwa ryiwe. Amwe mu makuru dufise nuko umushikiranganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, umupfasoni Immaculee Ndabaneze yarayakombowe mu mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Niki coba kinyegeje nyuma y'ikombogwa ryiwe? Ese hoba hari ivyo yashize habona mu mabanga yanyegejwe bikaba vyatumye akugwa mu mabanga? Nkuko tubisanga mw'ikete ryatewe ko umukono na Perezida Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganji wiwe wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganji Immaculee Ndabaneze akaba yoba ahowe ngo ko yoba yarashize habona bimwe mu bikorwa vyiwe ngo vyashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ngo bikanacafuza ishusho y'igihugu. Ese ivyo bikorwa ni ibihe? Ku bwa Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe Rukomo akamenyesha ko ikombogwa rya Immaculee Ndabaneze ngo ryoba ririmwo ibinyegezwa vyinshi. Rufyiri wewe avuga ko ngo yoba uyo mushikiranganji yazize igurishwa ridaciye mu mategeko ry'indege itari gikora Burundi bwari busigaranye. Bikavurwa ko ngo rero iyo ndege
yagurishijwe amahera make cane ku munyafrika y'epfo. Ikindi kinyegezwa kandi Gabriel Rufyiri avuga ngo nuko umushikiranganje Ndabaneze ngahowe kubwitunganywa nabi ry'uburyo bwagenewe ishingwa ry'ishirahamwe ry'indege ya leta ya Burundi, aho warajejwe ibikorwa ngo vyo kuvukisha iryo shirahamwe Nizigiyimana Pierre ubu abarizwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Makuru rero dufise nuko ngo bimwe mu vyo uyu mushikiranganje yoba yahowe nk'arimwe nyene ibirabana n'igurishwa ry'iyo ndege y'igihugu yateje ibibazo bitari bike, yagiye bikunda no kuvugwa cane ubwo iyo ndege yagurishijwe mu buryo budakurikije amategeko kandi ikagurishwa amafaranga make cane. Ivyo ngo bikaba vyoba muri bimwe ivyo uyo mushikiranganje yoba yahowe nk'uko amakuru y'ukwizera adushikira ava mu masoko yacu avyerekana. Muzindi nkuru ziriko ziravurwa cane imbere yuko tugaruka kubirabana ni n'ubukene buvurwa mu bakozi ba leta, reka tumanze tugaruke kuri no nkuru irabana n'imigenderanire. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame avuga ko n'imigenderanire n'u Burundi yoba igiye gusubira kunaguka, gusa abihweza vya politike bakabona ko ari ibintu bitari hafi ngo kuko ico u Rwanda rwasavye ico Burundi bwasavye u Rwanda kugira imigenderanire naguke, u Rwanda rwatangaje ko vyoba ari uguhonyanga amategeko agenga impunzi. Mukuru dufise nuko Perezida Paul Kagame amenyesha ko umubano uri hagati y'u Rwanda no Burundi uri kusubira kumera neza. Imbere rero yari kasozera inama y'abagize komite nyobozi y'umugambwe uri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Perezida Paul Kagame akaba yatanze icizere cyo kuzamuka kuzahuka kw'imigenderanire iri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda yari imaze imyaka 6 yaratosekaye, kuko uko ngo kwari ibihugu vyompi bibiri bitarabana ryiza ndetse ngo ico bipfa ariko ngo kikaba kizwi. Amakuru rero dufise nkuko perezida yabitangaje yagize ati ababanyi bacu ni bane gusa tumeranye neza kiretse umwe, kare bari babiri, wa kabiri mvuga ni igihugu c'amajyepfo u Burundi. Ubu turi mu nzira yo gushaka uko twokumvikana, ariko ngira ngo ubu twe n'abarundi turashaka kubana kandi nabo bamaze kwerekana iyo nzira. Perezida Kagame akaba yavuze ko ibibazo u Rwanda rwari rufitaniye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihugu vyompi biri gufashanya mu kubikemura. Akaba yanavuze ko ngo ibi bintu bimeze neza kurusha uko vyari mbere. Ibi birabana n'imigenderanire itari myiza bikaba vyaratanguye kuvugwa cane hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma yo kwitoza ku muhisi Petero Nkurunziza ikiringo ca gatatu hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ahavuye rero haduka itosekara ry'imigenderanire bituma ivyo bihugu ko ari bibiri birabana ayingwe. Igihugu c'u Burundi cagiriza u Rwanda ko ngo rutunze abagirizwa guhakwa gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 Rusamba mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igihugu c'u Rwanda naco kikavuga ko ngo u Burundi buhaye indaro abamaze iminsi bagira ibitero kw'ico gihugu. Tubamenyeshe ko no mu ntumbero yo gushira mu ngiro bimwe leta y'u Burundi yari yasavye u Rwanda, ico gihugu rero giheruka kugara ibimenyesha makuru bitatu vy'u Burundi vyakorera ku butaka bwaco kuvaho bituririwe i Burundi nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ku wa 13 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igihugu c'u Rwanda naco kiti turindiriye nabo ico abategetsi b'u Burundi badukorera kuvyo twabasavye. Kubakurikiranira hafi ivya politike y'ivyo bihugu bibanyi kwari bibiri mu kuvuga u Rwanda n'u Burundi, bakaba bamenyesha ko gusubiza hamwe ngo bizofata iminsi. Bakaba babivuga bisunze ukuntu u Rwanda ruheruka kwishura leta y'u Burundi ko ngo rutorota rutanga impunzi z'abarundi zikekwa ko zagize uruhara
mw'itembagazwa ry'ubutegetsi bwo kuwa 13 Rusama kubera ko ico gihugu ngo coba gihonyanza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, ahubwo ko ngo kiriko kiravugana n'ibindi bihugu gifashijwe n'ishirahamwe HCR bikazotora uwo murwi w'impunzi uhabwe ubuhungiro. Ivyabo rero ngo ivyo bikaba bitaranezereje leta y'u Burundi kwiyo nyishu, kuko ngo Burundi bwari burindiriye ko u Rwanda rworungika abo bantu bagakubitwa intahe mu gahanga. Umushikiranganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, Honorable Immaculée Ndabaneze yabogojwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibikorwa vyiwe bishobora guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gucafuza ishusho y'igihugu nk'uko biri mu itegeko ryasohowe n'umukuru w'igihugu. Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura, aho vyari birongowe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, mu gihe umukuru w'igihugu yayoboye ivy'i Buganda mu ntara ya Cibitoke. Mu jambo umukuru w'igihugu yashikirije, yavuze ko uyu munsi mukuru atari uw'abakozi bo kw'izina gusa, ahubwo n'umunsi mukuru w'abakozi barazwa ishinga no kurangura neza ibikorwa bashinzwe bakabivyaza inyungu. Kandi umukozi w'ukuri igihugu gikeneye ngo nujya azana ubuhinga bwiwe kugira ngo abuvyaze umusaruro, akitwararika ko yakoresheje umutima we n'ingoga kugira ngo we n'umukoresha bunguke, hama baronke impembo ibatunga. Rero ngo usivye gukora ntakarye, ahubwo no guhembwa ntahembwe. Mu gisagara ca Bujumbura naho, mu ijambo ryo kwakira umushikiranganji wa mbere yashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana, yakengurukiye umushitsi w'iteka, yongera amutura n'ikibazo kimaze iminsi gihari c'iduga ry'amazi ya Tanganyika ibangamiye igisagara n'abanyagisagara, bakaba bamusavye ko leta yofasha gutorera umuti ico kibazo. Uwaserukiye amasendika y'abakozi muri ivyo birori nawe yakengurukiye umukuru w'igihugu ku migambi yiwe guteza imbere abakozi n'abakoresha, ariko acashikiriza na bimwe mu bihanze abakozi. Umushikiranganji wa mbere nawe yibukije abakozi bose ko bakwiye kuzirikana neza akazi bakora, kandi ko babwirizwa kugakora atawurinze kubaraba igitsure. Yongeye ahimiriza ugwaruka kwiyungunganya, gukorera hamwe, na cane cane ubu leta yabateguriye imigambi myinshi yo kubashigikira, mbere ikanashiraho n'amabanki abihariye. Yongeye agaruka kandi ku mugambi wa leta wo guhemba abakukurutse ayangana n'umushahara wiwe wa nyuma, aho ngo ivyigwa vyasanze bikunda, kandi ko hagiye kujaho itegeko ryanditse y'ingene uwo mugambi uzoja mu ngiro. Nayo abari mu ntara ya Cibitoke ahahimbarijwe umunsi mukuru bari kumwe n'umukuru w'igihugu, uwurongoye urunani mpuzamasendika Kozibu savye leta gushiraho amategeko mperekeza y'umugambi wo gushigikira abakukuruke, ngo kandi abakozi baserukira abandi birukanywe mu buzi bazize imanza ngo gusubizwa mu buzi bwabo mu gihe batsinze. Nayo uburongoye umugambwe w'abagenderabuntu MPH yashikirije ko abagize amashirahamwe y'abakozi n'abakoresha hamwe n'amasendika bakwiye kwigira hamwe ibibazo by'ubutunzi n'imibano, ngo kuko bitigeze vyitabwaho. Leta nayo yokora uko ishoboye kugira agashahara k'abakozi kisununure.
umushikiranganji w'amazi ubutare n'agataka yarayashize ahabona ivyaranguwe mu gice ca gatatu c'umwaka w'2020 ushira 2021 aho yashikirije ko amadosiye yababa 250 y'abashaka gucukura ubutare mu Burundi yizwe n'ubwo bushikiranganji arongoye, kandi imigwa mikuru y'amakomine 21 kw'119 hagize igihugu itagira amatara. Ivyigwa vyaraheze kugira iyaronswe. Ibrahim Uwizeye yongeye kandi avuga kuyubakwa y'ingomero z'umuyagankuba zaba izo mu Burundi canke izo basangiye n'akarere ngo zigeze ku rugero rushimishije. Umushikiranganji w'indero n'inyigisho za kaminuza François Havyarimana nawe nyene yaraye ashikirije ivyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye mu gice ca gatatu c'umwaka w'2020 ushira 2021 aho yashikirije ko intebe shasha 2020 arizo zatanzwe mu ntumbero yo kugabanya ubukene bw'intebe mu mashure zishika 100 ziriko zirasubirwamwo mu gihugu cose. Naho mu ntumbero yo gukwiza abigisha aho bakenewe, abigisha 140 nibo bahinduriwe aho bakorera. Butoyi Gabriel aserukira urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi asigura ko umwimbo w'amafi utakiboneka cane mu kiyaga ca Tanganyika nko mu myaka iheze, bigategwa hanini n'ubuhinga bukoreshwa mu kuroba. Igiti gica abarovyi biyongereye amategeko atajanye n'ibihe. Umuririmbyi Satbi yaraye agiranye amasezerano na Crown Royal ishirahamwe rikora inzoga, aho buri mwaka mu kiringo c'imyaka 5 azohora ahabwa imiliyoni 100 z'amarundi, imodoka, umutahe wa album buri mwaka, collaboration 3 z'abanyamahanga bose yifuza. Ibirori bikaba vyabereye kuri Le Panoramique Hotel by Selection kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 30 ndamukiza uyu mwaka turimwo. Mu ntara ya Makamba, komine Kayogoro, hahimbarijwe umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya malaria, akaba ari umunsi usanzwe uhimbazwa ubundi kw'igenekerezo rya 25 ndamukiza. Umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Baptiste Nzorironkankuze yashikirije ko indwara ya malaria iza ubwa mbere mu zihitana abantu benshi mu gihugu c'u Burundi, ikanabasinzikaza iyo bativuje kare. Ngo nakaryo ko kwisuzuma kugira barabe aho bagejeje mu kurwanya iyo ndwara no kuraba icokorwa ngo bayituze. Yongera anabibutsa ihangiro ko aruko itoshika mu mwaka wa 2030 ikivugwa ku isi. Mu Rumonge, inzu zahora zishigwamwo ibidandazwa vyinjiye mu Burundi biciye ku kivuko c'ubudandaji ca Rumonge zashikiriwe n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika. Abadandaza bagasaba ko ico kibazo gitora umuti kugira ngo bikunde ibidandazwa vyinjiye bironke aho bishikira. Tutandukira amakuru y'inkino. Ku ndwi ya 27 y'ihiganwa rya Primus League Burundi, turabira hamwe uko imigwi isumbasumbana muri iri higanwa. Flambeau du Centre niyo ya mbere n'amanota 51, hagakurikira Kayanza United n'amanota 49, iya gatatu Message Ngozi ifise amanota 48, Musongati FC ni ya kane n'amanota 47, Rukinzo FC ni ya gatanu n'amanota 47, Aigle Noir ni ya gatandatu n'amanota 46, Olympic Star ni y'indwi n'amanota 39. Mu kibanza ca munani hari Royal FC ifise amanota 38, Vitaro FC ni 9 n'amanota 38, Bujumbura City ni ya 10 n'amanota 38, Atletico Academy ni ya 13 n'amanota 38, Burundi Sport Dynamique ni ya 11 n'amanota 32, Bumamuru FC ni ya 12 n'amanota 32, mu gihe ya 14 ari Interstar
ikaba ifise amanota 28. Les Elephants FC ni ya 15 n'amanota 25, mu gihe Muzinga FC ifise amanota 10. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.